Inyuma y'amasaha 28 urwo rubanza rushizwe mu mwiherero, Sentare nkuru ya Bujumbura yahavuye irusoma ku muhingamo kuri uyu wa kabiri. Nkuko vyari vyagaragaye ku munsi wa mbere igihe urwo rubanza rw'ikibiriraho rwatangura, abagirijwe ubwo bubisha bashizwe mu migwi itatu. Umugwi wa mbere wari ugizwe n'abagirijwe icaha co gutegura no gushira mu ngiro igandagurwa ry'Abanyagihugu. Abo nabo ni Hakizimana Aloys, Ndikumana Alexandre, Ndayisenga Innocent, Nirandekura Felix, Manirampha Kennedy, Ntirampeba Innocent, Nahishakiye Jean Pascal, Nyandwi Daniel, Ndayikengurukiye Elise na Ndihokubwayo Samuel. Bose uko ari 10 baciriwe umunyororo wo guherayo, bongera banategekwa kuzoriha imiryango bahekuye indishi y'akababaro ingana n'imiliyoni 150 z'amafaranga y'amarundi. Muri abo 10, indwi ba mbere bakaba bazonariha iyindi ndishi y'akababaro ingana n'imiliyoni 10 z'amarundi. Umugwi wa kabiri wari ugizwe n'abagirijwe icaha co kwifatanya n'abagandaguye abo banyagihugu batandatu. Abo nabo ni Kwizera Aline na Ndayishimiye Egide. Bompi baciriwe umunyororo w'imyaka 21 bakongera bakazonariha indishi y'akababaro ingana n'imiliyoni 15 z'amafaranga y'amarundi. Umugwi wa gatatu wari ugizwe n'abagirijwe icaha co kudatabara abanyagihugu bari mu kaga. Uwo nawo warimwo abajejwe intwaro bo hasi bakurikira Nduwimana Meshak, Ndikumana Remeji, Nahimana George na Ndihokubwayo Edi. Abo bane baciriwe umunyororo w'imyaka 3 Iruhande yabo 16 baciriwe imanza, hari n'abandi banyagihugu bane bari bapfunzwe muri iyo dosiye ariko bejejwe n'ubutungane. Abo nabo nibigira uwuhiriwe Moise, Mitabavuna Leonce, Nduwimana Eric na Ntahomvukiye Ferdinand. Aha mwomenya ko umushikiriza manza yemeje ko ubwo bwicanyi bwateguwe, icemezo yatanze akaba ari urutonde rw'abantu bari kwicwa rwari rwamanitswe ahari ibiro vya paeje.